mu ntumbero yo gupfunyiriza urugendo abakoresha byahora bitorohera gushikana intererano mu shirahamwe Mutuelle, ishirahamwe ryo kuvuzanya Mutuelle de la Fonction Publique ryasizeho ubuhinga bwo kuriha intererano biciye ku buhinga bwa Bancobu E-noti. Umuyobozi wa Mutuelle akaba amenyesha ko ubwo buhinga buzotuma ibikorwa byo kuvuza abanywanyi bidacegwa. Nkuko muvyiboneye duhejeje gusinyanyira amasezerano hagati ya Mutuelle de la Fonction Publique hamwe na Bancobu tubicishije muri produit yabo yitwa Bancobu E-noti, aho bizodufasha cyangwa bizofasha abaterera za ntererano zabo za buri kwezi bazozicisha kuri ico gisata cha Bancobu E-noti. Rero tukaba tubyishimiye turavye intumbero y'igihugu bavuga yuko dukeneye dutegerezwa kuja muri digitalisation kuri Mutuelle de la Fonction Publique. Tubona ko ari intambwe duteye kugira ngo dushike kuri ku ntumbero twahawe n'igihugu situ ya ntumbero ya 2040 na 2060. Ivyo bikazofasha cyane mu gufunyiriza ingendo kubahora bafata urugendo rutari ruto mu gushikana intererano kuri konti ya Mutuelle. Rimwe na rimwe bikaba byacereza ibikorwa vya Mutuelle mu bijanye no kuvuza abanywanyi. Nayo urongoye ibanki Bancobu akaba amenyesha ko yizera ko ayo masezerano yo gukorana azobandanya kiringo cy'umwaka umwe, mugabo kizoheza kikabandanya tubanje tukaraba yuko ivyo twakoranye vyadushimishije twese. Ariko twebwe ivyo twizeye ku buryo bwacu aho tumaze kugeza kubukoresha nta numwe twasinyanye amasezerano ngo ayasubireko. Turizeye yuko azoteba akaba burundu, ugareka tube turakorera kuri ico kiringo cy'umwaka, kuko mu ntango umuntu wese ashobora kuvuga ati ntawo vyizera 100%, ariko turizeye yuko ataco muzogaye. Gutanga izo ntererano bikaba bikunda kandi iyo umuntu akoresheje ubuhinga bwa application mobile Bancobu Bank. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'ishirahamwe Mutuelle bakaba biyemeje kuzofata umwanya bakigisha abanywanyi babo.